nguko uko muri iyi si kuva kera abafise ububasha bashobora kwama bagomba kugira abandi, kubuza abandi bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza kuvuga no kubandanya bakora ibyiza. Iri jambo naryumvirije sanga ni jambo rikomeye cyane. Ishengero katolika ni ishengero ryama riva mu gacerere rikerekana ingene ribona ibintu, hanyuma rigahanura rikerekana ingene vyategerezwa kugenda. Birababaje cyane bene data ukuntu mu bihe nk'ibi igihugu kiba kitorohewe, kiriko kiraca mu bihe bitoroshe, ibihe vy'akarenganyo, ibihe vyo gusinzikarizwa ubuzima, ibihe vy'ubwicanyi, ibihe vyo guhemukiranira. Birababaje ukuntu atashengero ry'aba protestante ushobora kumva rikuye ururimi mu kanwa mu gihe abantu bariko baranyurutswa, mu gihe abantu bariko bararenganywa, mu gihe abantu bariko barasinzikarizwa ubuzima. Iryo shengero muzorinyereke, ariko ishengero rya katolika kuva kera ryamye ryerekana aho rihagaze mu ndyane zagiye ziba mu gihugu c'u Burundi. Musenyeri Desimo Tutu yaravuze ati mu gihe atawuhagaze imbere y'akarenganyo, ni ukuvuga ngo mu gihe udahagaze ku ruhande rw'uriko aragira akarenganyo canke rw'uriko arakagirirwa, ngo wewe uba wahisemwo uruhande rw'uriko aragira ako karenganyo. Wase kubivuga gusa mugabo niko bimeze. Uwo ni Desimoni Tutu yabivuze. Abaprotestanti rero mu gihe hariko haraba akarenganyo bakihorera, mu yandi majambo baba bari ku ruhande rw'uba ariko arakagira. Albert Einstein yaravuze ati mu gihe mpoze mu gihe ngize agacerere, ico gihe mbashigikiye uwuriko arakagira. Bernard Elson nawe aravuga ati imbere y'akarenganyo agacerere karahanwa. Montesquieu yaravuze ati akarenganyo kagiriwe umuntu umwe gusa, iryo nifatwa nabi ry'abantu bose. Na Genita Sagan yaravuze ati mu gihe uwundi ariko ararenganya hanyuma ukagira agacerere, ni ukuvuga yuko ubushigikiye uriko aramugirira akarenganyo. Givara nawe nyene yaravuze ati abantu batangura gupfa mu gihe bashimye kugira agacerere imbere y'akarenganyo. Uwumva nibaza yuko aza yumvise. Ni mu nkundire rero ngaruke kwiri jambo rya Musenyeri byiza kugira ngo ububasha bwawe ntibuhave bukuvako. Nimwishire mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari imbere y'umukozi w'Imana ariko aravuga ayo majambo ati kurenganya abandi imbona nkubone, ati bariko barakora ubutumwa bwabo, bariko barakora ibikorwa, wewe ukababera intambamyi, ukababuza, ukababoroka, ntibasubire kuvuga, ntibasubire no gukora ibyiza bariko barakora. Iri jambo murumva yuko yararitariye mugabo ubutumwa yabahaye barabwumvise. Nta bandi yarabuhaye atari CNDD FDD. Aho nawe wokoze nkabo cyangwa ukabarusha kugira ngo abantu baguhitemwo kuko warushije abandi gukora ibyiza. Ateraba aho wogerageje gukora ibintu vyiza abantu bakakugomwa bakaguhitamwo kubera ivyo vyiza uri kurabakorera, mbere ukabirusha n'abandi, ugacuhitamwo kubaboroka, ukabamena imitwe, ukabapfunga, abandi ukabanyuruza, abandi ukabomora, kubera wanka yuko mwoshobora guhiganwa bakagutsinda. Ibi ni ibintu bigirwa n'abantu batiyemera. Umuntu yiyagiriza ikintu, umuntu afise ico yiyagiriza agira ibintu nk'ibi CNDD-FDD iri kwiragira. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira ico bakora
ataho bitandukaniye no kubapfunga. mu yandi majambo abarundi muri rusangi bari mw'ibohero. iri jambo rivuze ntawakoroye. kubera iki? barazi yuko bashize abarundi mw'ibohero. nta murundi akivuga ico yiyumvira. ugize ngo arakivuga baca bamwirukako. aho atasize agatwe abashimira Imana. ubujije umuntu kuba akivuga no kugira icyo akora n'aho ataba arashika muri za mpome zine uba wamaze kumupfunga. muhejeje umuntu ushitse aho umwima umwidegembyo ukuvuga ico yiyumvira ukabona ibintu asigara agenda nk'ikiyingiyingi umuntu atagira ijambo. Voilà, birababaje cane gose. aha ariko ikibazo tubwirije kuza turibaza twese mu byo dukora ni iki? none iyo tubyifashemo gutyo hari inyungu bizanira abo dushinzwe canke riho turabahombya? iki kibazo nk'umusenedefitede wese yoba yaracumvira iki? yoba yacishuye gute? basi naho yocumva ubunyene yocishura gute? kubona Uburundi buriko buraca mu byo buriko buracamwo kino gihe, abanyapolitike nka bose bakaba barirukanye, bakaba baromowe, abandi bakaba bariko barazibagizwa, abandi bakaba bariko baromoka n'ubu. ivyo kwicara hamwe ngo baganire ingorane ziriho CNDD-FDD ikaba yararahiye. ariko kandi ibintu bikaguma vyononekara ku munsi. ubuzima bw'abantu bukaguma buba bubi ku munsi. hari uwotweruka kuvuga yuko ivyo bintu vyoba biriko birazanira inyungu abantu? twese turabona yuko ari uruhombo ruteye ubwoba. igihugu kiriko kigwa mu manga, mu nyenga turorera. ku batabizi, mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira nyen'icubahiro yagenwa ngo atware igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi. Voilà, iki nico civugo ca CNDD-FDD. tuzobatwara tubahinyanyure gushika ku muhero w'isi. mana yanje reka mbendageza ngaho. aba bantu avuze bari barigize ibihangange bikomeye, bari barishize mu mutwe ko bazotwara gushika Yesu Kristo canke Yesu Kristo agarutse. bari abantu bitwa abaporona. reka ndabivuge naho atabivuze, ariko ico yavuze baracumvise. abaporona guhera Uburundi bwikukira kugera muri 1992-1993 barica bagakiza. ubutungane bari barabugize ubwabo. igihugu uko nyene batwaye imyaka ishika 40. iyo ntwaro ya iporona rero niyo yindi ntwaro yari yarijajaye nk'uko CNDD-FDD kino gihe iririmba yuko abarundi izobatwara gushika Yesu Kristo agarutse. mwiyumvire hamwe Imana ibiretse bigaca bibuko nyene, ibintu bikabandanya biba nk'uku biri, tukabandanya tubaho nk'uku tubayeho, eka mbere ibintu bikabandanya vyunyuka. Yesu Kristo yorinda agaruka, abarundi tugeze hehe? Uburundi twoba twaramuhevye kera. noneho n'umukuru w'igihugu aheruka kubivuga ati none hamwe twoshika kuri zero fra abarundi twosha duhunga twese. Voilà, abarundi twohunga twese, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo nabo bagomba gutwara, baca babacinyiza no kumena umutwe bakawumena. aya majambo arahambaye gose.
agacinyizo k'abaporona, uzobaze agacinyizo k'abaporona, ati n'umutwe barawumena. Abantu bamenetse imitwe kuri iyi porona babaye abantu benshi gose. 65 hari kuri iyi porona, 72 hari kuri iyi porona, 88 hari kuri iyi porona, ivyabaye 93. Twohava tubitandukanya na iyi porona, twoba twihenze cyane gose. Abaporona, Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse, ati nta mwana n'ikinono, umwe wese naronka amahirwe angana n'ay'abandi. Murazi ko yahavuye abizira. Ku ntwaro ya iporona abantu baza barashegeshwa. Nimubanze mwiyumviririze akarenganyo kariho ico gihe. Ndaza kugira ico mvuze kumbure kubiriko birakorwa ubu. Mbe nk'ubu wabaza kiretse abantu batagira umutima, hari n'umwe atipfuza amahoro? Mbega hari n'umwe yoba acipfuza indyane muri iki gihugu? Ayo mahoro mwipfuza, ayo mahoro munyotewe, niyo umugambwe sawa Nyafodebu wagize ingendo tuzoyagendera, tuzoyakorera. Ivyo tuzokora byose tuzobikora mu mahoro, kuko twashegeshwe n'amarira n'induru za minsi yose muri iki gihugu. Ngo bashegeshwe n'amarira niki n'induru z'amaho. Abantu barapfa, hari akarenganyo, eka n'ibindi vyinshi. Nta muntu n'umwe ayobewe yuko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa, yuko mbere hari n'abantu ubuzima bwabo babutakaje batazi igituma babutakaje. Ngira ngo nta n'umwe ayobewe yuko abantu benshi bapfunzwe mbere n'ubu bakiriko bababwiye kare, bazira yuko bavuze amajambo atajanye n'ivyo abategetsi bamwe bamwe bipfuza. Ngo naka yavuze gutya ni umuyobe, naka yavuze gutya ni umugumutsi, naka yavuze gutya ni umumenja, ni umute mu mvuto. Rero mama ukaza wumva ngo kanaka mufunge ntafise aho yitwara. Murumva aho kantu? Basha aho wabugiye huruti mugasho vyihuta. Rero mama ukaza wumva ngo birya bintu vya kanaka naho birya uwo bijya ukabiherana, ntaho yokwitwa, ntaho yoshika. Tuzohava tuvuga duti none ga Uburundi bwaragowe, ibi bintu nibiki? Reka tubandanye intwaro yacu ya iporona. Vyararengeje gushikaho abategetsi n'abantu bamwe bamwe muri iki gihugu badasonera n'ubuzima bw'umuntu, ugasanga ubuzima bw'umuntu umenga babugize ubuzima bw'igikoko, babugize ubuzima bw'igitungu. Ico gihe ubuzima bw'abantu ntibwasonerwa, wamengo n'ubuzima bw'igitungwa. Voilà. Iyo ngendo y'ukutubahana, iyo ngendo y'ukutubaha umuntu muri Frodebu tuyigize umuziro. Mvuze ngo tuyigize umuziro. Ibi rero avuze nivyo vyamukoze ko hari abantu bari barikumiye ko barabona yuko inyungu zabo zigiye guhungabana, baca bagira bati tubwirizwaho guca umutwe. N'uyu Perezida Cipriano Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa.
ivyo muhejeje kuvyiyumvira muri video mpejeje kubashikiriza. Bari basangiye umugambwe, bari basangiye ivyiyumviro. Ni ukuvuga ngo bose bari bazi akarenganyo bagirirwa. Yari umuntu yitonda, murabizi abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Aha rero wampaye inka, reka ndahatebe. Musenyeri ati yari umuntu aciye bugufi, yamagomba yuko ibibazo vyokemurwa biciye mu biganiro. Voilà, murumva yuko inzira y'ibiganiro ari inzira isaba kwicisha bugufi. Umuntu w'ubwibone bwamaze ntashobora kwemera inzira y'ibiganiro, ntibishoboka. Kiretse Imana yo atakiyinanira imuvugiyemwo akagira kagatima ku kwicisha bugufi. Voilà, Perezida Cipriano rero yari umuntu aciye bugufi kandi yifuza yuko ingorane zihera biciye mu kwicarana, biciye mu biganiro. Ngarutse hahandi wampaye inka kuri rya jambo ry'urugendo rw'amajana 925. Inzira nziza isumba izindi zose ni inzira y'ibiganiro. Iyo ni inzira ikorwa n'abantu bemeye guca bugufi. Murazi noneho ko n'isanganya ryamuhitanye yaravuye mu biganiro byo gufasha akarere gutorera inyishu zirama ibibazo by'amahoro. Amahoro arama bene data, nta kindi kiyazana atari ibiganiro, atari ukwemera abafise ibyo bapfa bakicara hamwe bakavuga bati aha aje bisi ndavyumva, aha aje bindavyumva uku, hanyuma bagahuriza hagati bagatora umuti w'ingorane. Yaravuye mu biganiro. Ivyo rero turiko turavuga ni vyabaye mu gihe cabo ba Perezida Cipriano n'ababakumira bari ku butegetsi. Ivyabaye nivyo bibwirijwe kuza biratwigisha. Wampaye inka, ivyabaye vyari bikwiye kuduha icigwa. Jene sura nkiyumvira nti none abantu baciye burira amamodokari baragenda, aho niho bari. Mugabo kajayo ibitubayeko byaba vyiza canke bibi bitegerezwa kutwigisha. Mbere bibi nivyo bitwigisha gusumvya vyiza, kugira ngo turabe ntidusange natwe twabiguyemwo tutabizi. Kuko harabibaza ko isi itangurana nabo, bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo kandi barabonye ko ayo mayira adashika. Voilà, ati hariho abantu bibaza yuko isi yatanguranye nabo, biyumvira ko isi izorinda ihera bakiri kuri yo. Amakosa yakozwe n'abandi ugasanga nabo niyo bariko barakora, ahubwo mbere bobo barashizemwo n'akantu gasumvye ya mbere. Narababwiye ukuntu leta ya Buyoya yari yararenzwe kuganira n'imigwi yayigwanya. Babita abicanyi, babita ba asaya, babita ibinywa amaraso. Mugabo barateba baragondozwa. Kubera iki? Bagwana banka karenganyo bari baragiriwe. Voilà, bamaze gushika ako karenganyo nyene baciye batangura kukagirira abandi. Batangura gupfungira ubusa abandi, batangura kwicira ubusa abandi, batangura kwiba ivy'abandi. Nukuvuga ngo bakunyaze bakakwiba ntawe witwara. Ka karenganyo nyene Ndadaye yari kagwanya kuri Prona, bwa bwicanyi yari kagwanya kuri Prona, bwa busuma aho bakwiba ntugire aho witwara. Ubu nivyo biriko birakogwa, ahubwo ubu bagwije n'incuro 10. Kuri Prona rero barashobora kuba bariba mugabo bagasigaza utuntu dukeya, ariko ubu
ubu baterurana n'ikigega cose, baterurana n'isaho, aho uza wumva ngo umuntu umwe yatwaye miliyaridi 50. Ivyo bintu mwebwe mwumva ari ibintu katolike? Tuvuze duti iprona yarakoze amabi, nivyo yarakoze amabi abishe, yari yarashegesha abantu. Tuje kuri CNDD-FDD nibaza yuko tutoba tukiyita mabi gusa, ahubwo twoca tuyagwiza ko incuro 10 kuyo iprona yakora, kuko bibaza ku isi itanguranye nabo. Nk'ubu none tuze turibaza, twubahwe turibaza utubazo tubiri canke nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'Uburundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka. Gukumira abandi mu buryo bwose bushoboka ni ukubiba mu buryo bwose bushoboka, ukubigiza kure mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ntibahave baza ngo nabo barondere gutwara, kugerageza kubazimanganya mu buryo bwose bushoboka. Uwo niwo mwuga wa CNDD-FDD. Sinibaza yuko iragira n'ikindi kintu kijanye n'iterambere turetse ico. Aho kwiyumvira imigambi y'iterambere iteza imbere abanyagihugu, ico biyumvira baguma bapanga akarere, baguma biyumvira gupanga akarere. Nk'ubu ibintu byose biri byaparanganye, mugabo bobo akarere baza barakamaze. Ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. None abantu bavuga bati akarenganyo, iri kumigo, ubu busuma yemwe. None abo bantu boba barira busema? Ico ni kibazo co kwishurwa n'umusenedefdd. Umusenedefdd nyamusenedefdd yariye anestezi ikamusinzikaza yo kubwira ati ibi n'ububeshi, aba bariko barabesha, nta mahera ariko aribwa, nta karenganyo kariho. Ababona ku rwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkumbure abashobora kuvyivangamwo. Aha rero ndasubira nkibaza nanje, none igihugu gifise ubutungane bugoramye, n'umukuru w'igihugu wenyene yivugiye ati ubutungane buragoramye, nta butungane. Twese turabizi ko ata butungane buriho. Ayo matora bavuga yuko ariko arategurwa hatabayeho ibiganiro vyotuma bumvikana ingene ibintu bikwiye kugenda. Nk'ubu aramutsaba hagaca haba abantu bavuga bati twe twarenganijwe, bakavuga bati nimwiture ubutungane. Ubwo butungane bo kwitura boca bitura bwa butungane nyene tuzi. Ico ni kibazo. Murabona abantu b'Imana ahatagira ubutungane gomba wikebagure, nta kintu na kimwe gishoboka. Igishoboka cose kizoba ari kintu c'amanyanga. Sinirimo ndashiramwo ya majwi ya wa mucamanza yavuga ati none wo buri kurakora ukaza wumva generale agutelefone ati uru rubanza rugira ukunukunuko, hanyuma ukabireka. Nico cikavuze ati hari abantu bivanga mu vy'ubutungane. Upfunzwe na generale biba bihereye ngaho, ubutungane buwamuheze, nta kindi. Ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ubwo butungane bwoba buri munsi y'ibihangange bimwe bimwe. Ubwo butungane koko ejo hoba amatora abantu bagahiganwa bagatsinda, ubwo butungane bukavuga yuko, aha ndavuga sentare yubahiza ibwirizwa shingiro, igaheze ikavuga yuko CNDD-FDD yatsinzwe. Vyoba biciye hega yemwe, vyoba bigenze gute?
nico gituma hatabayeho ibiganiro ngo CNDD-FDD yemere yugurure urubuga rwa politiki ngo abantu bose bahiganwe ironke abo bahiganwa. Ntibinakenewe yuko yirirwa iragora abanyagihugu ngo baje mu matora ngo baje gutora. Oya, nibagende bashireko amajwi yabo bati okay, twebwe tuzobandanya dutwara gushika Yezu Kristo agarutse. Nico nyene gusa, n'ahandi bareke kwirirwa baragora abantu ngo bari mu matora ngo bari mu matora. Nta vy'amatora ngaho, vyoba ari bimwe bihendwa umwana. Naho wogomba ugatogwa 100%, bovuga bati CNDD-FDD niyo yatsinze. Voilà. None wo biharira woca witwara kwande? Nico gituma nguma mvuga nti bantu b'Imana, ni habiho ibiganiro. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Ibi ndiko ndavuga vyoba biri kure y'ukuri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuze ati nta butungane mu Burundi buragwaye. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaravuze ati ibintu bibera mu butungane n'amayobera, udafise amahera nta kintu na kimwe ushobora kuvuga. Uno musi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Ubu aba CNDD-FDD nyene nibo bafise amafaranga yose y'igihugu. Mbere igihugu nta nayo kigifise, ubu nibo bayafise. None umuntu yokwaduka ngo amatora yatsinzwe n'abandi bantu yobande. Ibaze nawe, nibo bafise amahera, nibo bantu bariko barakoresha abacamanza. Iyo sentare yoca ivuga ngo mwatsinzwe ntiyahe, yo bivuga ibikuye kuki? CNDD-FDD itemeye yuko abarundi bose bicara hamwe bakavugana batebaga bibi tubigira ukunuku tubigenza ukunuku. Vyoba vyiza idasubiye no kugora umunyagihugu numwe ngo nugenda utore. Abanyagihugu nta kundi bazokwemera bamererwe nabi, canke bashobora no gutega ubwoba mbere bagende bimare umuziro. Ariko mukabona ata biganiro bibaye. Uburundi ndabivuga hakiri kare, abantu bazoruha babwite gihonomu, abantu bose babuhunge bavuge bati hako wowe mu Burundi wofuma wa muri gihonomu. Abantu bapfungiye ubusa murazi yuko ari benshi cyane. Mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu amashirahamwe imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Iki ni kimwe naherako ati mbega kumengo hari amashirahamwe, ayo ni amashengero ari mu mashirahamwe, ati kumengo hari imigambwe idashobora gukebura kandi bona ibintu biriko biragenda nabi. Biva kuki? Nukuvuga ngo biva ku kuntu baba bafise inyungu bariko barakingira, baba bafise utwo banyotora, baba bafise utwo banozagura, bagira bati hamwe novuga utu twosha tunca mu mwanya w'intoke. Bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza? Oya musenyeri, ku vy'uburongozi bwiza hoho ivyo nta nsiguro nimwe twobiha. Leta zikomeye zigira inguvu iyo zifise aba opoza bakomeye. Nukuvuga ngo bayiteye igitsure, leta hariho n'ivyo ishobora guhindura kubera abo ba opoza bayiteye igitsure. Mu gihe rero hari abakoma amashi gusa, ibintu birayangara bikayangarira ngaho ntihagire n'uwamama. Ubu umuntu yohava avuga ati nimba iporona yatwaza ikimoko abarundi, twovuga yuko CNDD-FDD nayo itwaza inyundo. Ku barundi isinzi iporona yishe, ubu twohava tugwiza ko 3 kubo CNDD-FDD iriko irica. Ku barundi babaye imfuvyi n'abapfakazi kuri iporona, ubu nibaza yuko igitigiri twohava tukigwiza ko 3 ku ntwaro ya CNDD-FDD. Nimba iporona yanyuruje abantu 1000, CNDD-FDD imaze kunyuruza abantu 3000.
naho kuri iprona bakora amabi bobo ntibicisha abantu inzara, ariko CNDD-FDD murabe ivyiri kwiragira. nyabuna ibi bintu byabaye muri kahise kandi dutera ibyatsi nibize biradufasha kuza turikubita gashi ntitwame dukora ibyo abandi bakoze kandi tubona aho byagiye birashikana iki gihugu cacu. Bagabo jewe mukabona CNDD-FDD itikubisa gashi, uwari afise ibizigizigi vy'uko aba CNDD-FDD bashobora kuba bafise akame ugukunda Uburundi canke gukunda abarundi, akiyumvira basi ko CNDD-FDD yobi bakunda na bukebuke, uwo araca agomba abaravamwo. Aya n'amajambo ahambaye cyane gose. Ndabibutse yuko abanyamigambwe bose baravuze yuko hoba ibiganiro barananirwa, abakozi b'Imana baravuze barananirwa, ubu naho uyu mukozi w'Imana ashize ko akarenzo. CNDD-FDD mukabona itumvise aya majambo akomeye nk'uku ngo iyakwirikize, ikabitigiye kuri Buyoya na iprona ingene bateye igere yuko atabiganiro bibaho bikaruhira kuba. CNDD-FDD izoba yandikishije amateka mu gukomantaza umutima gusumvya mbere na Farawo. Ariko kandi ntimwibagire yuko Imana kugira ngo yiyerekane ariyo yakomantaje umutima wa Farawo, yavuze iti jewe nije ntegerezwa gukomantaza umutima wa Farawo kugira ngo icubahiro canje kigaragare. CNDD-FDD nayo ishobora kwiyumvira yuko iri kwiragira ubuhanga ihava isanga ni Imana iri kwiratuma igira ivyo iri kwiragira, hanyuma babone ibindi bintu batari biteze nuko vyoba, mbere bibarengere n'ubwenge. Niko Imana ikora, Imana ntikinishwa. Ubu umurundi wese aramaze kubona ukuri aho kuri, aramaze kubona yuko CNDD-FDD iriko iragira akantu ko gukomantaza umutima kandi abarundi bariko baramererwa nabi. Ngasozera mvuga nti uguca bugufi, ibiganiro niyo nzira itamara amaza, niyo nzira nziza gusumvya izindi nzira zose. Abarundi barayamaze ngo agasozi k'intanurwa kahiye abagabo babona, kandi guca bugufi kwitangira imbere gushirwa hejuru, ngo nayo ubwirasi ubwibone bwitangira imbere ukugwa ugucishwa bugufi. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze.